giteka ntagereranywa bibaye ngombwa ndarizire sesera amarasi igihugu canje mugabo ntatwagwa n'uruzi abatwawe n'ijambo rikomeye igiti camye gihimba iminana sinarusha ubutore rw'agasore bari banse kubaho nk'abandi baritanze babibona bari dushobora kwiyankira bakiyura utwabo bakararama mu miryango yabo bakagayagaya nayo Burundi bugacinyizwa iki gihugu kikagenda kigahabishwa kihababuka capfunwa kikabwanura kikagenda mazima yongo abo bana bitwengera bati ivyo bijuju tuyo turambwira basi nimuka nanje mwana w'umusure apfukana isunzu ibanga mundu umutima n'ikibabi ninarime narime ninda barabikoze birabakora ingare yahura n'ingangura imbaraga zirajyana ibirago bigakubitwa cibwa amahembe zikuyagendera Avuze
twogikorera gikomeye ninasaza siku mugani niyo ndayo nararahiye sinzorirenga banga giteka ntagereranywa bibaye ngombwa ndarizire sesera amarasi igihugu canje mugabo natwagwa n'uruzi abatwawe n'ijambo rikomeye igiti camye gihimba iminana sinarusha ubutore rw'agasore bwenge n'ubutwari bandadaye butwari nokore ndabashimira imana ntibari banse kubaho nk'abandi baritanze babibona bari dushobora kwiyankira bakirura utwaho bakararama mu miryango yabo bakagayagaya nayo Burundi bugacinyizwa iki gihugu kikagenda kigahabishwa kihababuka capfunwa kikabwanura kikagenda mazima yongo abo bana bitwengera bati ivyo bijuju tuzobirya agasumba kandi karakamira ico gituma kivuga nti twogikorera gikomeye ninasaza siku mugani niyo ndayo 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 Igipolisi cyuguruye cinjiye wankumiwe cinjire sinkubesha haragendwa wankumiwe cinjire iwewe mbwire kanukuri banguka haragaza ntibagusige basazawe bashitseyo kera abakenyezi murashoboye utosanga n'abandi binjiye kera binjiye kera binjiye wa musore cinjire umutekano w'igihugu uragukeneye wa musore cinjire izo nguvu zawe iki gihugu kirazishaka umutekano turaba twese igipolisi cuguruye n'ikarashishi n'uburuhe biravuna ibambewe muntu wese ko morali iranyereza ku mudugo umutekano n'ibanga rikakaye hariho ingata birashoboka niho habonekera umugabo nyawe no hanze turaseruka ntutinye agateka kazi na munyagihugu karagoye n'inka ya nyoni ya ndyogo ibambewe ntuzewe uzokwiza ingene bakubahiriza igipolisi cuguruye cinjire simbabesha haragendwa nakiryoje gisumba congera igihugu cawe nakiryoshe gisumba Allo. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha nagira ngo ndabamenyeshe yuko kuri uno munsi uri hejuru ishure kaminuza ry'igipolisi riramukanye urubanza rwo kwakira umugwi ugira gatanu w'abanyeshure bifuza kuzoba intwazangabo ibirori rero bikaza gutegwa iteka na
nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu kizigenza w'inzego zo kwivuna abansi n'umutekano. Nagira rero mu nkundire ndabamenyesha urutonde rw'ingene biza kugenda. Ariko imbere yaho nagira mbanze ndabamenyesha yuko tuza twamaze kwakira abashitsi bamwe bamwe. Nyakubahwa icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi aza ari ngaha, n'izindi ntwazangabo zikomeye muri urwo rwego. Nabonye n'abayobozi bakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, n'abashitsi bamwe baza bashitse. Nabonye nk'urongoye ishure ry'intwazangabo mu gisirikare aza yamaze gushika ngaha, n'abandi rero bariko baraza. Mu mwanya uri imbere turaza kwakira umushitsi asumba abandi bose, ariwe kizigenza w'izi nzego zacu, nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Rero ashitse araza guca abanza genzuri ingabo hariya ashikira imbere yanje, hanyuma haraza guca haduzwa amabendera mubona ngaha imbere, hanyuma hacakurikira n'indirimbo ndangabuhizi z'igihugu, hanyuma haraza guca haba igisabisho. Inyuma y'igisabisho haza guca haba umwahuro uwo mugigwa w'uno munsi, hanyuma uwo mugigwa rero ucuba nyezina, uwo mugigwa wo kwakira uwo mugwi wa gatanu w'abanyeshure b'intwazangabo. Hanyuma uwo mugigwa urangiye haza guca haba umukezo cangwa defile mu rurimi rw'igifaransa, hanyuma haraza kuba ijambo ry'ikaze rya nyakubahwa arongoye rino shure, hanyuma haraza gukurikira ijambo rya nyakubahwa ry'uwaserukiye nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Hanyuma haraza gukurikira ijambo rero nyamukuru rya nyakubahwa rya nyenicubahiro kizigenza w'izi nzego. Hanyuma ibirori biza gusubira kurangizwa kandi n'igisabisho n'ururirimbo ndangabuhizi rw'igihugu cacu. Hagati na hagati y'ayo majambo rero ngaha hari umugwi w'ingoma wo mu Rugazi, muri komine ya Rugazi. Murazi ko ngaha turi ari ibubanza mu ntara ya Bubanza, komine ya Bubanza mu mitakataka niko bahita. Hari umugwi rero uza kuryosha ibirori, uza kuja uraryosha ibirori. Hanyuma rero nagira ngo ndababwire nti mwisange muri kino kigo, abashitsi babandanye bashika buke buke, hanyuma turaza kuza turaganira. Jewe tuza kuza turaganira, nitwa OPP1 Pierre Nkurikiye, nkaba sanzwe ndi umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru n'umuvugizi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. wankumiwe cinjire sinkubesha haragendwa, wankumiwe cinjire iwewe mbwire kanukuri banguka, Nyaragaza ntibagusige, basazawe bashitseyo kera, akenyezi murashoboye, tuzaba n'abandi kera, binjiye kera, binjiye Cinjure
turabishaka umutekano twese polisi tuguruye ibikoresho cy'ivuye biravuga ibanze umorali agenda ku mudugu umutekano n'ibanga rikakaye hariho ingata birashoboka niho habonekera umugabo nyawe no hanze turaseruka ntutinye agateka kazi na munyagihugu karagoye n'inka yanyu niya ndyogo nk'uko rero nariko ndabivuga uno munsi ni urubanza rwo kwakira umugwi wa gatanu w'intwazangabo bariko barigira kuba intwazangabo mu gipolisi c'u Burundi hamwe no gutanguza umwaka w'ishure muri rino shure umwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021 tube rero turaganira gatoyi ku buzima bwa rino shure burya riramaze imyaka myinshi cyane murazi ukuntu byagenze muri make rino shure ryatanguye ishure ryaramura intwazangabo mu Nyamiramabi ryatanguye neza na neza mu mwaka w'1981 hajya i Bujumbura hahoze hari ishure bita ENAPO ni irinyene ryagiye rirahindagura amazina hanyuma kuva muri uwo mwaka gushika mu mwaka w'1996 iryo shure ryatanga inyigisho z'igipolisi z'ibanze hanyuma kuva mu mwaka w'1997 gushika mu 2003 iryo shure ryatanga inyigisho za kaminuza hamwe n'iz'igipolisi hanyuma guhera mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2010 iryo shure ryaratanze inyigisho ku bari baje kugira bagire igipolisi c'u Burundi gishasha inyigisho zo kubashira ku murongo umwe ku ntambuko imwe zimwe bita formation d'harmonisation bose rero baraciye kuri izo nyigisho baba ari abahora mu bipolisi vya kera baba ari abari baje bavuye mu mihari yahora igwana nabo bose vyabaye ngombwa yuko bakurikirana zino nyigisho kugira ngo baje ku murongo umwe baje ku ntambuko imwe benshi rero bazigiriye muri iryo shure ryari rikiri Bujumbura hariho n'abisumbuye cyane gusumba abandi bazigiriye hanze mu bihugu vyo hanze kuva mu mwaka w'2011 aha muri twari hamaze kujaho igipolisi c'u Burundi igipolisi cyari uno munsi muri ko cagiyeho kwa 31 Kigarama mwaka w'2004 rero mwaka w'2011 kuva uwo mwaka gushika mwaka w'2019 hasubiye kugaruka inyigisho z'igipolisi z'ibanze zahabwa imiyabaga n'imikangara binjira bafise diplome za kaminuza urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza hanyuma guhera mu mwaka w'2019 gushika uno munsi hasubiye gutangwa inyigisho za kaminuza hamwe n'iz'igipolisi icyarimwe tuvuga ko twagarutse ku byari byabaye mu mwaka w'1997 gushika mu mwaka w'2003 ariko ntibimeze co kimwe neza kuko ubu hariho nk'ibisata vyiyongereye ngaha kiriya gihe hari igisata kimwe c'amategeko ubu ngaha hari ibisata bibiri igisata c'amategeko hamwe n'igisata kijejwe
ivy'intwaro n'ubutunzi. Umwimbu rero ibikorwa rino shuri rimaze kurangura turaca tubigarukako mu kanya mu buhinga bw'ivyuma banze batumirira amate. Wangumiwe cinjire iwewe mbwire kanukuri banguka naragasa ntibagusige basazawe bashitseyo kera abakenyezi murashoboye utosanga n'abandi binjiye kera binjiye kera binjiye. Wa musore cinjire umutekano w'igihugu uragukeneye. Wa musore cinjire izo nguvu zawe iki gihugu kiradishaka. Umutekano turaba twese. Igipolisi cuguruye n'ikarashishi n'uburuhe biravuna. Ibambewe muntu wese ko morali iranyereza ku mudugo. Umutekano n'ibanga rikakaye. hariho ingata birashoboka niho habonekera umugabo nyawe no hanze turaseruka ntutinye. Wagateka kazi na munyagihugu karagoye n'inka ya nyoni ya ndyogo. Ibambewe ntuzewe uzokwiza ingene bakubahiriza. Igipolisi cuguruye cinjira simbabesha haragendwa ntakiryoshe gisumba ucungera igihugu cawe Nakiryoshe gisumba ucungera abantu n'ivyabo nayimuri kaza ku bwawe. igipolisi cuguruye Cinjire musore we cinjire mwigeme we igihugu kiragushaka ucunga umutekano w'abenegihugu. Ngwino we cinjire Empita Nariko ndavuga rero yuko inyigisho zitangwa muri rino shure uno munsi zishusha n'izigeze gutangwa mu myaka ya 97 gushika mu 2003. Nukuvuga gutangira rimwe inyigisho za kaminuza n'inyigisho z'igipolisi, ariko birashusha ntibisa kuko ukungene zitunganijwe uno munsi ahubwo bishaka gusa n'ukungene bitunganijwe mw'ishure kaminuza ry'intwazangabo z'igisirikare, kuko guhera muri uyu mwaka wa 2019 ubwa mbere hoho abakigwa ngaha nabo barangije amashure yisumbuye bafise n'uburenganzira bwo kuja kwiga muri kaminuza. Hanyuma rero icahindutse nuko inyuma y'aya mezi 3 bari bamaze bategurwa aba bahava binjizwa. Inyuma y'amezi 3 bari bamaze bagirwa utuntu twishi bagira hasi hejuru mu mbavu, baracatwibuka ngaha benshi. Nyuma rero y'amezi 3 baca batangura umwaka w'inyigisho z'igipolisi gusa umwaka wose. Hanyuma rero uwo mwaka uheze niho rero baheza abamenye bagaca batangura inyigisho za kaminuza muri ivyo bisata bibiri navuze, ic'amategeko, intwaro n'ubutunzi. Hanyuma baca biga nyene nka kujya kwa yandi makaminuza ko baca bamara ya myaka 3. Murazi kwa kaminuza yose
yo mu Burundi ubu yamaze kwinjira muri rya tunganywa rishasha bita BMD, ni ukuvuga yuko baca biga imyaka 3 kugira ngo bace baronka ico bita baccalaureat. Hanyuma rero abagomwe bikenewe bagaza bakazobandanya na master na PhD cyangwa doctor. Nuko rero niko bica bigenda, nuko rero niko zitunganijwe. Nariko ndasigura ubudasa ko bishusha n'iriya myaka ariko bidasa neza mwitunganya. Umwimbu rero muri ico kihe cyose kuva muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981 rino shure ryagiye hindagura amazina, murabizi, ryarigeze kwitwa École de la Police Municipale, École Nationale de Police, ENAPO n'andi mazina. Muri iyo myaka yose rero kuva ico kihe cyose gushika ubu iryo shure ryamaze gusohora imigwi 10 yigishijwe inyigisho z'igipolisi gusa, batazicanze n'izo za kaminuza. Imigwi 10 yose duteranije kuva ico gihe. Riramaze kandi gusohora imigwi 5 y'intwazangabo yize inyigisho za kaminuza, badufatanije n'inyigisho z'igipolisi, barose urupapuro rwa kaminuza bita licence en droit. Hanyuma rino shure yamaze gusohora imigwi 6 yabigishijwe za nyigisho zo kubashira ku rugero rumwe igihe igipolisi gishasha cari kikivuka, kuko bari bavuye ahantu hatandukanye, ntibari bize bimwe, vyasaba ko bashira ku ntambuko imwe. Imigwi 6 niyo yigishijwe muri izo nyigisho. Hanyuma rino shure kandi ryararamuye imigwi 3 y'abakiriwe ngaha muri no shure, basanzwe bafise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza, baciye bigishwa inyigisho z'igipolisi gusa. Ubu rero turiko turavugana magingwa ya mugane baba bandi, ngaha hariho imigwi 2 igizwe n'abanyeshure bangana 240, umugumwe umwe ni 120. Aba rero binjiye barangije amashure yisumbuye. Hariho rero abaza bageze mu wa 2, muca mumva yuko bamaze gutangura za nyigisho za kaminuza, bahejeje y'amezi 3 bagaheza na mwaka wa mbere w'inyigisho z'igipolisi. Ubu rero baza baratanguye za nyigisho za kaminuza muri vya bisata 2, ic'amategeko n'ic'ubutunzi, n'ico c'intwaro n'ubutunzi. Bakaba rero bakurikiwe n'aba uno munsi bubahutse bagakoranya abantu bahambaye nkaha bangaha. Bahava rero uno munsi bakigwa kugira ngo nyuma y'amezi 3 bazoce bashobora nabo gutangura inyigisho z'igipolisi zizomara umwaka umwe. Inyuma y'uwo mwaka umwe abo bazoba babishoboye bazoca rero batangura inyigisho za kaminuza zoheza zice zimara iyo myaka 3, bace basohora bafise urupapuro rw'umutsindo bita baccalaureat. Nibaza ko bazoca babanza baje kuri tere baze kudufasha nabo bace ko bumvirize. Hanyuma kandi ikindi twakongera ko nuko batigira gusa ngaha muri no shure. No kuvuga yuko bahejeje kwinjizwa ngaha muri no shure ku bisata vya kaminuza rino shure ridafise, baca bagenda kuvyiga aho biri, haba ngaha mu Burundi cyangwa hanze. Twababwira ko nko ngaha mu Burundi
muri kaminuza y'u Burundi hariho abigayo abariyo biga ibijanye n'ubuganga, ibijanye n'ubufundi, science de l'ingénieur, statistique, ibijanye no gutumatumanako amakuru, TIC, ibijanye n'inyifato y'abantu, psychologie, ibijanye no kwinonora imitsi, IEPS, n'ibindi. Hariho rero n'abari muri abo nariko mvuga bari muri kaminuza y'u Burundi, hariho n'abari mu ishure rya kaminuza bita INSP y'ubuvuzi, hariyo kandi n'abari mu gihugu c'Uburusiya. Nuko rero niko vyifashe ivy'inyigisho n'akahise karino shure muri make. Mbega yemwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose ingungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu woba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima wa Afrika wamata nubuki watanze akarorero ukurondera ubuntu n'ubutungane amakunga tubise ati beni kagahugu oya sagahugu igihugu cifashe ubumwe n'ibikorwa n'amajambere
tuzonesha kubaka uburundi bitwivuna basi amajambere batononera umutekano ico tukwifurije sagamba burundi saga saga sagamba burundi saga saga sagamba burundi. Irango ndakuririmbe Burundi wanyibarutse wisumira by'abasokuru ugira huba kandi wubahwe Burundi washajijwe n'Imana urindanga muri Afrika wiweje ikiyaga Tanganyika woguma utamariwe nuyagwe Burundi komeza imizi yawe ugira inka n'ibibondo ugira inka n'ibibondo. W'imisozi igukikije w'ibiyaya hirya n'ino yengo n'ibiyaga byo mu Kirundo byose n'ubwiza bwawe uwo guhaya niyo guheza sagusanga mbe Burundi ye gusamirane mu makungu igihugu twahawe n'Imana nuyagwe Burundi komeza imizi yawe ugira inka n'ibibondo nuyagwe Burundi komeza
imico n'akaranga nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndya nakubonye byanka yuko nwa nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama Tanganyika narayikunze Kweru nararukunze Kwirinda nararukunze Chohoa narahakunze Rusizi nararukunze Ruvu nararukunze Piramide narahakunze Nakubonye byanka yuko ndyama Nakubonye byanka yuko ndyama Igihugu ciza Burundi igihugu ciza uri igihugu c'imico n'akaranga uri igihugu c'imico n'akaranga nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama abana baragukunda abakuze baragukunda ugwaruka turakuririmba nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama intambo ni nziza cyane amayaya aryoshe cyane ugwedengwe ruryoshe cyane mutsibonje ndawutamba nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama Burundi igihugu ciza Burundi igihugu ciza uri igihugu c'imico n'akaranga uri igihugu c'imico n'akaranga nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama Bujumbura narakunze Bubanza narakunze Bururi narakunze Kayanza narakunze Gitega narakunze Kirundo narakunze Ngozi narakunze Karuzi narakunze Cankuzo narakunze Muramvya narakunze Makamba narakunze Iwachimuyinga narakunze Rutana narakunze Ruyigi narakunze Narumonge narakunze Mwaro narakunze nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama Burundi igihugu ciza Burundi igihugu ciza uri igihugu c'imico n'akaranga uri igihugu c'imico n'akaranga nakubonye byanka yuko ndyama nakubonye byanka yuko ndyama
uwo musonera ati abapolisi no ruguru ati bazimye radiyo ntibumva komandoma yo hepfo. ngira ngo mwumvise ko sirene mwumvise yuko abashitsi umushitsi nyamukuru ari hafi urabona nuko ingabo ziko zitegura kugira ngo zice zimwakira namwe b'ingoma ngaha wagiye ngo bangende ngaho muhagarare barahaye baregera kugira ngo bace bamwakiriza umurisho w'ingoma mbega kakano n'umunsi mwakaza katakumbona nuko rero mwabibonye ngira mwabonye yuko nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe umutekano w'abanyagihugu yamaze gushika ngaha akaba ari we intumwa ya nyakubahwa umushikiranganji akaba nawe nyine ariko aregereza hariya co kimwe n'icegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi bariko baregereza rero hajya imbere kugira ngo bakire nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ava ashika mukanyi isase murumva yuko na jewe ntangwe kuduza ijwi ni ukuvuga yuko ibintu rero mukanyi isase bigiye gufata iyindi ntumbero kuko kanatsinda hagiye gushika umuntu mukuru cane twaza yuko n'abavuzi b'ingoma umurisho mugiye kuvuza ari umurisho uzoba usumba indi yose mwahora muvuza ashitse rero turaza gusaba abazaba bari mu bwugamo bw'icubahiro muza guca muva hasi kugira ngo namwe bwe mwakire hanyuma subiremwo gatoya kumwene bica bikurikirana ashitse aca abanza kugenzura ingabo hariya imbere babanza kumuha ipero hariya agishika hanyuma baca haza guca hakurikira ukuduza amabendera hanyuma hace hajamo ururirimbo ruhayagiza igihugu hanyuma haza guca hakurikira igisabisho dushikirizwa n'intumwa y'umwibusamana mukuru mu rwego rw'igipolisi hanyuma ibikurikira turaza guca tubibabwira
yego je n'abatoya aho binjira mugabo andi kuri 100 metres ndabona rero hariya mw'irembo rya rino shure kaminuza y'igipolisi c'u Burundi mu mitakataka muri komine ya Bubanza mu ntara ya Bubanza ndabona mw'irembo harengutse imodoka irerura nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kizigenza w'inzego zo kubungabunga amahoro n'umutekano ndabona ariko arashika hariya mw'irembo. Musique à son excellence, monsieur le président de la République. OPC1 Estache Nagaoraho, OPN 0482 de la matricule, commandant des troupes d'honneur à l'occasion des cérémonies de l'ouverture de l'année académique 2020-2021, ainsi que l'incorporation de la 5e promotion des candidats officiers à l'Institut supérieur de police. Et vous prie, Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir passer les troupes en revue.